izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Ora numukama. Bavukanye mwese umunsi mukuru mwiza wa Pantekoti. Pantekoti ni ijambo rivuye mu rurimi rw'ikigereki risigura Pentekoste, ni kuvuga 50. Pantekoti rero mu Bayahudi wari umwe mu minsi itatu yategerezwa. Uwa mbere wari umunsi wa Pasika bita Pesa, wa kabiri wari uyu munsi wa Pentekoti bita Shavuot, wa gatatu wari umunsi mukuru witwa Sukot, kuvuga umunsi mukuru w'Itabernakuro. Rero Pentekoti twebwe uyu munsi naho twakira umuhango wa Mutima Mweranda, naho twibuka igihe Mutima Mweranda yururukira ku batumwa, uyu munsi natwe tukamusaba ngo atwururukiremwo. Niho rero Pentekoti n'umunsi urangiza ya misi y'akanyamuneza, ya misi ya Pasika, kugira ngo ejo aho bukera twinjire muri ca gihe gisanzwe, atari gisanzwe gusa ariko kugira ngo dushobore gushira mu ngiro ingabirano twagabanye za Mutima Mweranda. None rero turaza kubizirikana mu bisomwa beranda by'uyu munsi, ingene Mutima w'Imana aza kururukira mu batumwa nkuko tuza kubisoma mu gisomwa ca mbere. Turaheza rero tubone igikorwa ca Mutima Mweranda nkuko Paul Mweranda aza kubituganirira mu ikete ryiwe yandikiye Abanyaroma. Turaheza rero tubone ingene twozigama Mutima Mweranda mu nkuru nziza, mu kumuzigama nuko tugendera mu rukundo tukazigama ijambo ryiwe. None rero bavukanye, kugira ngo dushobore gusaba kandi kugira ngo Mukama atwurukiremwo muri mutima wiwe, muze tubanze tugaye akabi kacu, kuri aho hose tutagendera tutagamburukira Mutima Mweranda, nawe aheze adutyorore atugirire ikigongwe kuko twabanje kugaya akabi kacu. Ndirega kumana rugira byose Imana rugira byose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekura ibicumuro byacu byose iduhe ubuzima budahera. Igisomwa ca mbere. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Umunsi wa Pantekoti wasanze abatumwa bose bakoraniye hamwe. Niho havyuka intureka iva mu ijuru, imeze nk'umuyaga w'igihuhusi, wuzura inzu barimwo hadaciye n'akanya. Babona haserutse imbeya zimeze nk'indimi z'umuriro, ziricagura zija guhagarara ku mutwe w'umwe wese mu baraho. Bose rero buzura Mutima Mweranda, batangura kuvuga izindi ndimi ku rugero Mutima Mweranda abahaye kuzivuga. Yerusalemu naho hagerereyemwo abantu bubaha Imana, bari bavuye mu ntara zose ziri munsi y'ijuru. Aho bumviye intureka, abantu bose barashwa baduka, bumiwe byumirwe, kuko umwe wese yumva abatumwa bavuga ururimi rw'iwabo. Bagwa mu gahundwe, baraheza bagira bati, aba bantu bavuga sabi bugarire, bigenze bite none kumwe wese yumva bavuga ururimi rw'amavukiro, urabi Pariti, urabi Medi n'abiramati,
urabaturuka i Mesopotamiya n'i Buyudeha n'i Kapadosiya n'i Ponti muri Aziya, uri abanyafrigiya n'abanyapamfiliya n'abanyamisiri be n'abava mu ntara y'i Libiya yegereye Sireni, uri abaromani bari ino, uri abayahudi n'abatoye idini yabo, uri abakreti n'abarabu, twese twumva bahaya mu ndimi zacu ibyiza by'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana. ibikorwa byawe ari byinshi Mukama, isi yuzuye ibyo waremye. Uyishije amaso yawe bica bicika ivutu, wahagarika umutima wabyo bigaca bipfa, bigasubira mw'ivu ryabyo. Urungika impemu zawe bikaba biremye, isi ugasubira kuyigira nshasha. Ubunazwa bw'Umukama nibuhagame na ntaryo, Umukama nahimbarwe n'ibikorwa vyiwe. Oririmbira Umukama mu buzima bwanje bwose, ocurarangira Imana mu gihe nkiriho. Igisomwa ca kabiri. Ibyo dusoma mw'ibaruwa Pawulo mweranda yandikiye Abanyaroma. Abaguma muri kamere y'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Mweho ntimukigenzwa na kamere y'umubiri, ariko mugenzwa na mutima, kuko mutima w'Imana asanzwe aba muri mwebwe. Iyo umuntu adafise mutima wa Kristo, uwo muntu ntaba ari uwiwe. Kristo niyaba asanzwe ari muri mwebwe, umubiri niko ugenewe gupfa kubera igicumuro, ariko umutima wo ufise ubuzima kuko mwaharuwe mu ntungane. Kandi mutima uwazuye Yezu mu bapfuye asanzwe ari muri mwebwe, uwazuye Kristo mu bapfuye azogira mizima imibiri yanyu ikwiye gupfa kubera mutima wiwe ari muri mwebwe. None rero bene wacu, umweranda mufise ntimuwufitiye kamere y'umuntu,
itume mwigenza nk'uko ibishaka. Nimwaba mwigenza nk'uko ya kamere ibishaka, muzobura gupfa. Ariko nimwaba mwica ibikorwa by'umubiri kubwa mutima, muzobaho. Abarongowe na mutima w'Imana bose nibo bana b'Imana. Nakare ntimwarose umutima w'abashumba ngo musubire kugira ubwoba, yamara mwarose umutima w'abana barezwe mu nzu, utuma tuvuga tuti Aba Dawe. Mutima we nyene ubwiwe niwe afasha umutima wacu kwemeza ko turi abana b'Imana. Ko turi abana basamuragwa b'Imana n'abaragwa kimwe na Kristu, dusanzwe dusangiye nawe ububabare kugira ngo tuzoninahazwe hamwe nawe. Iri ni ijambo ry'Imana.
dusoma mu njinyerana nk'uko twayishikirijwe na Yohani. nimwaba munkunda nzozigama amabwirizwa yanje, nanje nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mutabazi muzokwamana imisi yose. Uwunkunda azozigama ijambo ryanje, na Data azomukunda, duheze tuziwe tumugire ingoro yacu. Utankunda ntazigama amajambo yanje, isubiye iryo mwumva mvuga si ryanje niryo Data yantumye. Ibyo ndabibabwiye tukiri kumwe. Ariko wa mutabazi mutima mweranda Data azorungika ku izina ryanje, niwe azobigisha byose, yongere abibutse ibyo nababwiye byose. Ushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanyi, twumvise yuko mutima mweranda yururukiye kubatumwa mu gisagara ca Yerusalemu. Yerusalemu rero ni gisagara ca mutima mweranda. Yerusalemu twibuke yuko ariho Yesu yagira Ukaristiya ubwa mbere, hamwe yari kumwe n'abatumwa, akabahereza agahezagira umukate, akongera agahezagira igikombe, akagira ati ibyo murabigire mu nyibuka. Yerusalemu kandi niho Yesu yapfiriye, ariko kandi Yerusalemu niho yazukiye. Yerusalemu rero nico gisagara mutima mweranda yurukiyemwo kubatumwa. Tuca twibuka kandi ningene umutumwa Yohani abitubwira mu byahishuriwe yuko yagiye kudutegurira kugira ngo azotwinjize muri ya Yerusalemu shasha yo mwijuru. Yerusalemu rero ni gisagara ca mutima mweranda. Ego hariho iyo Yerusalemu yahariya, ariko ico gisagara ca Yerusalemu kirashobora kuba ari igisagara cacu. Umwe wese ahabaye ico gisagara kirashobora kuba ca Yerusalemu, kuko niho nubu Yesu abandanya yitanga muri yo Ukaristiya. Muri ico gisagara nyene niho Yesu nubu abandanya azukira. Muri ico gisagara ca Yerusalemu niho na mutima w'Imana yururukira. Muri ico gisagara ca Yerusalemu rero niho tuzobana nawe. Ico gisagara Yerusalemu rero kandi kirashobora kuba uwo murima Imana yateye muri twebwe, kuko indani muri twebwe niho umukama atwihereza, niho ya Ukaristiya tuyakira akaza kubana natwe. Indani muri twebwe kandi niho tuzozukira byazuka wenyene yazuka, kugira ngo azoheze atujane muri ico gisagara ca Yerusalemu yo mwijuru. Ico gisagara kirashobora kuba ari indani muri twebwe, kuko nubu mutima mweranda yururuka mu mitima yacu akaza muri twebwe. Yerusalemu rero irashobora kuba jewe, irashobora kuba wewe, kuko ariho umukamaza, ariho mutimaza, kandi ariho tuzozukira kugira ngo tuzokwinjire rero muri ico gisagara ca Yerusalemu. Twebwe tuduge tuzobane nawe muri ico gisagara. None rero kuri uyu munsi mukuru wa Pentekote, munkundire rero bavukanyi, tuzirikane iri jambo ry'Imana mu ngingo zitatu. Ubwa mbere twisunze igisomwa ca mbere, turabe ingene mutima w'Imana aza kubatumwa, natwe ingene mutima mweranda yoheza akaza mu buzima bwacu. Ubwa kabiri twisunze igisomwa ca kabiri, turabe igikorwa ca mutima mweranda mu buzima bwacu. Ubwa gatatu rero twisunze inkuru nziza, tuze kuzirikana ingene twozigama uwo mutima mweranda aza kubana natwe. Ubwa mbere, mutima w'Imana yururukira kubatumwa. Twavyumvise mu gisomwa ca mbere ingene Luka mweranda atwereka mutima w'Imana amanuka kubatumwa. Muri uko kumanuka kubatumwa
yagize ingereranyo zitatu dusanga mu bwuzure bwa kera. Ubwa mbere, ingereranyo ya mbere itweretse yuko umutima w'Imana amanuka mu mbeya z'umuriro. Izo mbeya z'umuriro rero ni hamwe twibuka muri ca gitabo c'ihunguka mu gigabane ca 19 kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 19, ingene Musa amaze gusohora igihugu c'Imana ngo gisohoke munsi y'umusozi wa Sinayi. Imana rero yaciye imanuka mu gihe ico gisagara cari cuzuye umwotsi, nawe rero umukama yururuka kuri uwo muriro. Araheza rero araza amanuka kugira ngo agarukane isezerano hagati y'Imana n'abantu. Uko rero kuza akamanuka muri uwo muriro nivyo uyu Luka mweranda asubiye kutwibutsa uyu munsi, yuko mutima w'Imana yamanutse mu mbeya z'umuriro agaheza rero akaza. Niho rero aha dushobora gutegera yuko ryari isezerano rya mbere Musa yageraniye Imana n'abantu. Uyu munsi mutima mweranda mukuza nukutwibutsa yuko ari iryo sezerano dufitaniye hagati twebwe abantu n'Imana. Musa niwe yahagarariye iryo sezerano, ariko twebwe isezerano dufise turikura kuri Yesu Kristo, kuko niwe aturungikira uwo mutabazi. Uku kumanuka rero uyu munsi niho dushobora gutegera yuko akaza kugira ngo ahindure ubuzima bwacu. Niho umuhanuzi Ezekiyeli aheza akagira ati, mwebwe uyu munsi nzobakuramwo umutima w'agatimatare, nzobakuramwo umutima ugumye nk'ibuye, ndabashiremwo umutima woroshe, ndabashiremwo umuzirikanyi wanje utuma mugendera mu mategeko yanje, mukongera mukazigama ingingo zanje. Umutima w'Imana rero twarawuronse ari muri twebwe, kuko twamugabanye igihe twaronka isakramento ry'ibatisimu, kuko twamugabanye igihe twaronka isakramento y'ikonfirmasiyo, kuko twamugabanye bamwe igihe twaronka isakramento ry'ubusaseredoti. Mutima w'Imana araza rero kubana natwe kugira ngo asubire atwinjize muri iryo sezerano n'Imana. Kumwe Musa yaha isezerano abanyisirayeli, uyu munsi Yesu nawe atwinjiza muri iryo sezerano ry'Imana. None rero duheze twakire mutima mweranda, aza kugira ngo adusezeranye ukundi gushasha mu buzima bw'Imana. Kumwe yamanuka ku musozi w'Isinayi, nuba aramanuka ngaha kugira ngo atuvyagizemo isezerano ryiwe. Ubwa kabiri, Luka araheza rero akisunga umuhanuzi Yoweli mu kigabane ca 3 umurongo wa mbere, aho agira ati, nzokwiragiza mutima mweranda ku muntu wese. Niho rero Luka yahejeje akavuga ati, mutima mweranda aricagagura agenda ku mutwe w'umwe wese. Niho rero natwe uyu munsi dushobora gusaba kugira ngo uyo mutima mweranda aze kuri umwe wese muri twebwe turi ngaha. Tuje ngaha gusaba mutima mweranda yururuke aze mu buzima bwacu. Uyu munsi rero twebwe dusabe mutima mweranda yururuke. Kumwe yururukira kubatumwa, nuwe arashaka kururukira kuri twebwe, arashaka kururukira kuri mwebwe, arashaka kururukira kuri jewe, arashaka kururukira kuri wewe. Tumwambaze rero kumwe uyu muhanuzi Yoweli abivuga, nzokwiragiza mutima mweranda ku muntu wese. Duheze rero tugende tube abahanuzi, abasaseredoti n'abami, nk'uko twabigabanye muri rya sakramento ry'ibatisimu. Uyu mutima niwe adufasha kugenda kuba abahanuzi, kugenda kuba abasaseredoti, kugenda kuba abami muri ca gisagara, ariko cane cane mu gisagara indani mu mutima wacu. Tubere abandi abahanuzi, tubere abandi abasaseredoti, tubere abandi abami. Igikorwa c'umuhanuzi turakizi, nukugenda kuburira abandi, nukugenda kusaba, nukugenda kubandanya abahanura abagarukana mu nzira y'Imana.
umwe wese rero nagenda arabe ahabaye aharangurira ibikorwa vya misi yose, agende aharangurire ico gikorwa c'ubuhanuzi. Ubu turacakeneye abahanuzi ngaho iwacu mu Burundi wacu, turakeneye abahanuzi atari abahanuzi b'ibinyoma, arabahanuzi bamanuka ku bubasha bwa mutima mweranda. Umwe wese rero uwo mutima aronka ni kugira ngo agende kubera abandi abahanuzi. Igikorwa c'abami turakizi, kwari ukungira ubumwe, kwari ugutanga umwaka ngaho iwacu mu Burundi, kwari ugutanga akanyamuneza, kwari ugutanga amahoro. Ngiki gikorwa mutima mweranda ashaka kugenda yuko natwe twokwama mu buzima bwacu kubera abandi umwami. Ugiye kuraba umwami yagenda agabanye, ntiyataha zirayoye kuko yarazi yuko umwami aheza akamuronsa ico umutima wiwe wifuza. None natwe nitugende turemesha amahoro, dutanga urukundo, duheze rero turonse abandi iyi ngabirano twagabanye mu kubera abandi abami. Abasaseredoti turazi igikorwa cabo kwari uguhagararira hagati y'Imana n'abantu, bagaheza rero bagashikiriza ibisabisho vy'abantu bakabihereza Imana. Abasaseredoti n'ubu nico gikorwa turangura kugira ngo tubandanye dusabira igihugu c'Imana, ariko twese muri iryo sakramento ry'ibatisimu turabera abandi abasaseredoti, muco twita mu gifaransa le sacerdoce commun, kugira ngo twese tubandanye tuba abana b'Imana mu gusangira iryo sakramento ry'ibatisimu. Ubwa gatatu Luka araheza akatwibutsa mu gitabu c'amamuko kigabane ca 11 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'icenda, aho abanyisirayeli bariko barubaka kugira ngo bubake wa munara w'Ibabeli, baheze rero bashikire ijuru. Maze umukama aramanuka arasanzaza ku buryo batari bagishobora kumvikana, araheza rero abashiramwo umwe wese ururimi rwiwe ku buryo atawagishobora kubandanya ahereza ico umume wese amusavye mu kubaka. Wa munara bariko barubaka uraheza urasambuka. Ariko uyu munsi mutima mweranda nkuko twavyumvise yahaye abatumwa kuvuga mu ndimi kugira ngo bose baheze babumve umwe wese mu rurimi rwiwe. Niko natwe bitugendera kenshi mu buzima. Imana irabanza ikatureka mu vyo tubamwo, mu vyo dukora. Kumwe yabigirira aba banyisirayeli bariko barubaka umunara, umwe wese agashaka kwiyubakira umunara ushika kwijuru. Umukama arabanza akatureka kugira ngo arabe bukebuke aho umutima wacu ugera. Uyu munsi rero mutima mweranda ashaka gusambura ivyo vyose bitari vyo kugira ngo asubire yubake ubuzima bwuzuye, kugira ngo muri uko kumwe wese amwumva mu rurimi rwiwe, duheze rero twese dusangire ubumwe ariko mu butandukanye. Mutima mweranda twungira ubumwe ariko muri ubwo bumwe tukaba dutandukanye. Umutima mweranda rero niwe adufasha uyu munsi mu butandukane bwacu twiyumvemo twese ko turi abana b'Imana. Ngico igikorwa ca mutima mweranda, ashaka kudukura mu vyo twarimwo bitari vyiza nkuko vyashikiye abanyisirayeli bariko barubaka uyu munara, ariko twebwe dusambura iyo minara twubaka. Tugomba kuduza ngo dukoze kwijuru. Iyo minara dukoresha ububegito, iyo minara dukoresha mu kunyanganya abandi, iyo minara dukoresha mu kurenga amategeko n'amabwirizwa y'Imana, iyo minara dukoresha mu kurenganya. Uyu munsi umukama ariko arayisambura kubasha bwa mutima mweranda kugira ngo atwungire ico gisagara ca Yerusalemu, maze twese dushwabaduke tuyagiriza vy'Imana. Uwamaze rero kwakira mutima mweranda, twavyumvise muri iki gisomwa, n'igikorwa kibera hamwe bose bagira urugendo bagana Yerusalemu. Natwe twagize urugendo tugana mu ngoro y'Imana kugira ngo twakire mutima mweranda hamwe, kugira ngo mutima mweranda atwuzuze, kugira ngo mutima mweranda dufashe kurangura ishaka ry'Imana. Abatumwa rero ico bakoze baraninahaje bongera barasenga.
uwakira mutima mweranda araninahaza akongera agasenga mu mutima wiwe n'ubuzima bwiwe akabandanya asenga. Tumaze kwakira umutima mweranda turaheza tugategera igikorwa ciwe. Igikorwa ciwe twacumvise rero mu gisomwa ca kabiri nkuko Paulo mweranda bitwibukije mu ikete yandikiye Abanyaroma. Mu bantu harimwo utwo dutima tubiri, ugushaka kugenzwa na kamere y'umubiri ariko n'ugushaka kugenzwa na kamere y'Imana. Mu bantu harimwo umutima w'ubushumba ariko kandi mu bantu turafise umutima yuko turi basamurago. Ivyo rero turabitegera twisunze kandi dufashijwe n'inkuru nziza ya Luka. Mu gihe abantu twibuke wa muhungu w'igishushungwe yasaba se wiwe ngo amutoranye ivyo yari kumuronsa intoranwa yiwe maze akagenda kugira ngo aronke ubuzima ahandi. Ujya muhungu w'igishushungwe yaragiye asesagura ivyiwe ahandi yibaza yuko ariho hari ubuzima. Muri twebwe rero araheza rero ashika ku rugero rwo gushumbira umuntu amurungika kuragira ingurube. Mutima mweranda igikorwa ciwe ni kugira ngo adufashe gushishoza, tumenye gutandukanya agatima ka kamere y'umubiri katujana muri kamere y'umubiri nyene, ariko kandi adufashe gushishoza muri mutima w'Imana, tumenye nk'ivy'Imana ishaka. Akenshi rero nk'ujya mwana w'igishushungwe biradushikira tugasanga turiko tugenda gushaka ubuzima ahandi, tugenda gushumbira abandi. Ariko uyu munsi igikorwa ca mutima nkuko vyashikiye ujya mwana w'igishushungwe arahaguruka akagaruka muri uko kugaruka kugira ngo agaruka aronke ubuzima kwa se wiwe. Mutima mweranda aratugarukana mu ngoro ya data kugira ngo abariho turonkera ubuzima. Nka kumwe vyashikiye ujya mfura we ntiyagiye gushumbira hanze ariko yashumbiye aho yarari. Muri we yarafise inzigo, muri we ntiyashaka kwakira mwene wabo, araheza rero akaguma ashumbira hari. Hariho abagenda gushumbira hanze ariko hariho n'abashumbira indani. Uyu munsi mutima w'Imana arashaka rero nka kumwe muri uwo mugani umuvyeyi w'ikigongwe yakira abana bose, uruwashumbiye hanze ururika arashumbira indani, akabahamagara ati nimuze tunezerwe. Ngiki gikorwa ca mutima mweranda, kugaruka kumukama ngo aturonse akanyamuneza. Nidusubire kugenzwa na kamere y'umubiri ariko tugenzwe na kamere y'Imana. Niho rero twoshobora kugabana tukakira ubwo buzima budahera. Kumwe tubiza kubizirikana muri ca gisabisho ca ndemeye, mutima w'Imana vyose vyaremwe kuri we ni waturonse ubuzima. Ubuzima rero nyabuzima twabwumvise nko Paulo mweranda bitubariye, abagenzwa na mutima w'Imana nibo bana b'Imana. Umutima w'Imana rero utugira abana b'Imana. Igikorwa c'abana b'Imana rero turakizi nuko turi basamuragwa b'ijuru. Niho rero uyu munsi umukama ashaka yuko tuwemera tukagenzwa tugakurikira ico gikorwa ca mutima mweranda. Ubwa gatatu rero umaze kwakira mutima mweranda akemera nico gikorwa ciwe, araheza rero akaguma muri we. Ingene rero twozigama mutima mweranda ari muri twebwe, inkuru nziza yabituyagiye muri Yohana. Ukuzigama mutima w'Imana nukugendera mu rukundo, nukuzigama ingingo yiwe. Yohani rero ariko aratubwira ukuzigama urukundo rw'Imana. No mu makete yatwandikiye araheza aratubwira ati Imana ni rukundo. Kw'Imana ari rukundo rero natwe tutegerezwa kugenzwa, tutegerezwa kubaho mu rukundo rw'Imana. Niho rero Yesu acabandanya twibutsa ibwirizwa risumba yandi n'urukundo. Ubwa mbere urukundo rw'Imana, ikigaragaza yuko dukunda Imana nkuko Yohana bitubwira nuko twemera tukagamburuka tugakurikiza amabwirizwa yayo. Amabwirizwa yayo ngici kimenyetso kitwereka yuko dukunda Imana. Ariko muri iryo bwirizwa nyene ry'urukundo arungikanya akagira ati irya kabiri n'ugukundana hagati yacu. Icerekana yuko dukunda Imana tutabona nuko dukundana hagati yacu.
nguko ingene twozigama mutima mweranda mu gukunda Imana no mu gukunda abagenzi no mu gukunda bene wacu. Mbega uyu munsi none umukama turazigama mutima w'Imana ari muri twebwe, turamuzigama mu kubaha amabwirizwa yiwe, turamuzigama mu gukundana hagati yacu. Ko mbona uyu munsi umenga urukundo ntirukiri mu mitima yacu, ko mbona urukundo rusigaye ruri kure hano mu gisagara cacu. Uyu munsi umukama ariko arashaka yuko tuvyura muri twebwe uwo mutima mweranda. Mu kuvyura muri twebwe nuko dukundana, tugakundana hagati yacu, tugakunda bene wacu. Ariko nk'uko umutumwa Yakobo abitwibutsa, mbega ubwiye yuko umuntu umukunda ukamubwira ati genda ususuruke mu gihe akanye, genda ufungure mu gihe ashonje, genda wambare mu gihe agenda gusa, utamweretse ico gikorwa mu kumuronsa ico yambara, mu kumuronsa urukundo, mbega igikorwa c'urukundo cawe, mbega umutima w'urukundo rwawe woba ugeze he? Umutima w'urukundo rero mu kugaragarira muri ico gikorwa twerekana muri bene wacu. Katubera akaryo rero uyu munsi kugusaba mutima mweranda adufashe gukunda Imana, ariko kandi adufashe no gukundana hagati yacu. Mutima mweranda araburuka, mutima mweranda araturonsa ubuzima bwiwe, mutima mweranda rero aradufasha gukunda Imana no gukundana hagati yacu. Tumusabe atwuzuzemo ububasha bwiwe. Dusabe. Mutima mweranda turakwinginze nuzubane natwe. Mutima mweranda turagusaba ngo nubu ubyagize muri twebwe ubuzima bw'Imana, dushobore kugenzwa na mutima w'Imana, koko turabana b'Imana, tugenzwe na mutima w'ukuri, aheza rero akadufasha gukunda Imana no gukunda bene wacu. Niho ako kanyamuneza, ubwo buninahazwa, ubwo buhigwe watwemereye tuzobubanamwo ubunima.